aha nyine uri kuri uno mwanya hano wicaye bahita ku kadirisha. Okay. So, Sinzi ko ushobora kugira nyine nka presentation kuri bamwe aho nko kuri twebwe dusanzwe tukuzi. okay. So, cyambere coco bwa mbere nje hano oye muri emission yanyu sinzi ko ari emission muka kubera ifise izina nibaza ko ari emission nyene isanzwe izwi n'abafana bayo basanzwe bayikurikirana. Nahora ndahaca nkarengana je sometimes nyene nkaraba ibiriko birahavugirwa rimwe na rimwe nkaba interesse nkaguma pura mu mare n'ivyo vyanshikiye donc naryohewe n'ibigane mwariko muravuga so murakoze kunyakira. Ikindi nyene nuko nyene muri mwe bamwe ngira baranzi ku batanzi nitwa Clementine Kevi muririmvyikazi umurundikazi. Nguranja baby tugire ko tubaza cyane indirimbo nakunze cyane. Reka banze nganire na unatumye papuwe basi. So Clementine Kevi umaze igihe uri kurakora mugabo ibikorwa byawe ntabwo biri kubiragaragara canke bishike kure nkuko byari bisanzwe bimeze mu myaka iheze. Eske ni igiki cyo carapfuye ni igiki cyo carahindutse mu muziki wawe? En fait ikintu nubwo carahindutse kugira mumenye nadaranye na power nyinshi cyane ko nari muri management y'umuririmbyi asanzwe afise inguvu azwi cyane ndavuga Sadbi irimo n'abandi ba artiste nabo bafise amadina nanje nari muri bo byari byoroshe cyane ko abantu baca bamenya cyane bacamenya ubwo nyene atashago canke ngo nyene binduhishe gose. So maze kuvayo nyene urumva harabaho difference kandi kubera ko bo bari bafise ukungene nyene bakurikirana umuririmbyi wabo ntavyo nari gushobora ko bari bafisemo uburambe. Donc nibaza ko biri mu byatumye subira inyuma yego niko nabivuga ariko bon biribonekeza reka ndabivuge ariko nabwo nahevye nko abantu nshaka ndakwimbaza ko naraheze ya ariko harabayemo nyene ku cikinege bwebuke kuko ibikorwa nagenda sora mu nyuma ko nenda vyideye siko vyari byagenze nkabona ntibabifashe nyene mengo nkasora indirimbo nkona mengo ntavyo babonye bon navyo biri mu bintu bidekuraje mu artiste kuri bamwe None habaye iki kugira urinde usohoka muri management kandi ubona yuko wari ugikeneye support yabo? Ni imvo nyinshi nyene ntashobora kuvugira ngaha ariko zirahari. Ubwire zimwe muri zisanzure ntugashaka ko vyabaye. Ega vyarabaye nta kundi nyene bitubwire tubimenye. Byarabaye ariko bon cambere cucu nari kunkinira mu kibuga ntamenyereye cini cambere. Ikindi abantu turemwe kuntu gutandukanye ni jewe kungene beze kandi abandi baba meze abantu bose rero guhura n'abantu mutamenyeranye bon harabamo kubanza kumenyana kwanza hagiye muri ibintu bide n'abantu bari bankikuje babifisemo uruhara na bamwe mu bindani nyene urumva babifisemo uruhara gute rero gute nyene ega ukuca hejuru nyene ndiko nshaka guca hejuru nyene nivyo nshaka nyene numva nshaka ko mugani ndashaka kubivuga ko haraciye kitari gitoyi naco bari gutwaye yumva rero naco biri bwonone biragoye kuvuga ndagufashe nyandikira inbox basi je ndabigufasha isanzure hana na kimwe ho baragiyemo nyene ibintu like byo gusabana inkundo cyangwa usaba kuryamana ibintu nk'ivyo oya muri ivyo byose nta kimwe cabaye mu mbere muri ivyo nimba muri ivyo onya nta kimwe cabaye mu bisigura ko byose byoroshe kuvuga harabayemo kurabana nabi na Benise kuko bon bari mu rukundo na Sadbi bari mu rukundo rushasha nanje nari umukobwa muri rya management muri rya label hama ikintu coba carabaye harabayemwo kurabana nabi bon
sinzi ko yari imyaka sinzi ko yari umwana canke iki ariko nibaza ko batari ko biba kimeze antuka yarahindutse ariko nanje ko yako sinari ndamenyereye ndasezera ko yari kuri ako kantu uvuze yuko mwarabanye nabi na Bernas ko yari we umukunzi wa Satbi eske ntiyoba yarikeka yuko woba wari ufitaniye iyindi migenderanire n'umugabo wiwe? aha nivyo yoba yumviriye ko yoba ihari canke nubwo yoba sinzi ibintu yumviriye ko yoba ihari canke nubwo bidahari izohava ibaho. Ico nico kintu ca mbere bagiye can't be sinubise ngo ntakiri manager wa Satbi navyo nzi can't be naye mubwiye Satbi sinayimubwiye kuko ntitwashikirana cyane gose nyene bon nyene iyo bankeneye baramagara twagira amanama baramagara jewe canke umwe wese amugirisha inama kuwe baravuga ati umunsi twakeneye ko tuvugana jewe nkagenda tukavugana best life nabo nyene bakavugana uko abonyene umva Satbi aba artiste donc nta nakimwe twahurira cyane mu gikorwa ariko cerekeye nk'icerekeye inama iki ibintu vyuko twavugana na manager Can't Be namubwiye ati bisigura yuko muri Empire Avenue gihari nta munsi n'umwe mwigeze mukora inama nka timu yose ihari abaririmbyi na management? oya twarahurira hamwe ariko hageze kuganira kuko mengo vyari bitandukanye bariya ba best life bari bafise umusponsor wabo urumva bari bafise ivyo baganira tutaganira nanje Bernas nigakena hamusanze kubera mengo ntibari bwaje cyane mu rukundo ahubwo je maze kuja muri Empire niho yaciye aza amaze kumbona acavuga no kuko Satbi ariko aramurondera nyene ijambo ngo aramugara nyene kwaje hama maze kujayo jewe acaraza nyene yarazi uko nyene ngira Bernas niwe yarondeye Satbi? oya ni Satbi yamurondeye ariko ama Bernas akamugarako ya ariko jewe amaze kumbona hajya acaraza rero acaza yanakazi nyene lakmengo acabona mengo cyo vyumva acaremera no kwemera. Okay. Tuvuge yuko uba warapushinze ino za Bernas mu kumwemera Satbi mu buryo like ndabizi bya bintu by'abakobwa sinjo? Nivyo nyene. Aske nta wundi mubano wari ufitanye na Satbi ku buryo nuze ya Bernas yaca yisanga muri insecurity? Oya nta wari uhari. Hama nivyo. Ikindi naco rero nuko nyene amaze kwashika nyene akambwira ngo jewe ngo urazi ngo jewe ngo ndiwe ngo je ndi umugore wa boss kandi nanje nari timide sana nubuye ntibiramvamo cane kandi ico gihe nyene vyari piyo kubera ko sinebwa menyene na public nyene umva nyene Satbi nawe nabona ari umustar nyene akaze nakuze numva nyene nkumva ariko nyene nantera ibintu vy'ubwoba kandi mugabe iyo bubu ntiyari kunkangisha ivyo oye ariko ko ico gihe nyene nari timide nyene sinaba umwana ari nkuze ariko nyene yapana cyane nivyo vyatumye mvayo. Ama mukuvayo ni wabisavye byagenze gute niye processes waciyemo kugira urinde ufata iyo ngingo? Sinigumuye nabasezeye ndicara ndambwira ati burya anga hari ikibazo binomeze nuko akacambwira ngo nta na kimwe manager Can't Be akambwira ngo nta na kimwe ngo byo ngo nta na kimwe ngo vyihanganire nambwira ati no sishobora kwihanganira ibintu nk'ivyo kubera jewe sinambwira ndi timide gusa nambwira ati okay nambwira vyihanganira vyemeye ariko nyene yashitse muhira ndamwandikira nambwira ati no navyo ntushobora. Okay birabaye mu nyuma haraheze imyaka itari mike eske mu nyuma mwoba mwarasuye kandi kuyaga na Bernas tumvikana kwanyu mwoba mwaramaze kubitorera inyishu tuvuga ati bwari ubwana ariko mwarakuze bon canke imigenderanire ntikimeze neza? ntitwigeze tuganira ku vyerekeye ivyo ariko duhuye turaramukanya kweri nta gwanko rurimwo impamvu nibaza ko nyene bon rwa rukundo impamvu yabere ko ni rwa rukundo urukundo rw'umushira ngene biba bimeze ariko mu nyuma nyene agihamwe bimwe vyene urabyumva nyene warabizi ko nta vyama nyene bimeze perfect nta bintu vy'amabiri perfect umwanya wose urumva antuka mu rukundo rukishushe hari ibintu ubona umengo nyene ariko iyo amaze kuba attitude muri ivyo ashobora kuvuga ati
ninka bya vyari biki je duhuye turaganira turatera inkuru akambwira ndi kumwe n'abana aba ngo tujana baramutse tugatwenga tumerewe neza sinavyegereje umutima vyaraheze nawe nyene ndibaza yarakuze ntiyari bwaronka umwana umva ni kera umva yarakuze. Okay, merci beaucoup. Hama mu nyuma uca uratangura gukora umuziki wawe, urugendo rwo gutangura gukora umuziki uri wenyene wabibonye gute? Canke tutarashikira kuri ico kibazo, eske ni igiki woba unegura muri nuzenya muri management ya Empire Avenue gihari ubona barananiwe gutorera inyishu y'ico kibazo, kandi twumva yuko cari kiri mu minwe yabo kugira nyene bahuze abaririmbyi basanzwe bafise muri label. Reka ndavyishurira hamwe umva umaze kumbwira ati maze kuvamo ibibazo nagiye ndahura navyo naho ibibazo bikomeye cyane kuko abenshi mu bafana nari mfise nimba nari nabakuye hajya kuko yaje kuri réseaux sociaux bon anypa yabanyakiriye neza cyane yaragiye kuri réseaux sociaux satpe anandikira abafana ati uyu mukobwa arandikira n'abajournaliste bose bon muri rusange abantu entertainment n'abafana biwe akavyandika ku réseaux sociaux umukurikiranire hafi uyu urumva yarabampaye muri rusange abamukunda n'abatamukunda bandabiriye hagufi barabe bishasha ngiye kuzana canke iki niki vy'umuririmbyi mushasha wo muri Empire Avenue. rero ivyo nahuye navyo habayeho abafana biwe kutankunda kumva umengo ndahemutse kumva umengo ndigumuye kuko nyene byarangoye kubabwira kandi nyene n'ibintu nyene ntari guca ndababwira ati mvuye kubera impamvu nini nizo ngwana nahuye nazo nivyo nagwanye navyo mwene nkasohora ikintu nkasohora indirimbo y'amapartage bahora bakora no muri Empire ntibasubiye kunshigikira nko bari banshigikira niko gusubira inyuma kwanje kwavuye no gucika intege kwanje ariko nyene ntubona yuko iryo kosa none ko wogishirako kuko abantu bakwagirije ibintu kandi wumva yuko wari ufise version y'ukuri kandi yumvikana wari ufise n'impamvu nziza yotuma iyo uja kuri media ukavuga ukuntu byari bigenze ntubona yuko wari kwigarurira imitima ya bamwe kuba waciye uhitamo guhora ntubona ko byaciye bikwicira izina gusumba ibi ni mbere ndanayivuze mbere kuko jewe nabonye biteye isoni ico ngo dupfuye umugabo n'umuntu nyene kamengo ntibimpaye iteka naciye ndavyihorera. Okay, merci beaucoup. Hama ari ikindi kibazo n'abaje mbaza ati eske gutangura umuziki mu rugendo rw'umuziki wawe uri wenyene wabibonye gute kugeza aho ugeze uno munsi? Biragoye cyane gose kuko team Empire nta ndimbo nyinshi nakoriyeyo ariko jewe mvuye muri Empire nafise team yiwanje y'abantu biwanje barankurikiye turajana muri urwo rugendo nyene ariko ntivyari vyoroshe kuko babikora binyegeje ari umunsi nasohoye indirimbo na Dr Cloud baca bambwira bati wowe turagukunda na Ben Nice turamukunda. Ben Nice yarafise album yagomba asohore baca bambwira ati Ben Nice azosohora album yiwe itariki nini ati rero wewe cuhindura kuko twese mwese dukeneye kuba supporting hewe jencha ndahindura rero ndanonse indi tariki uyo tariki nyene mvugiyeko nabo niyo baciye barindira bacasohora ko album yiwe nyene kugira bavyonone umva presana hamako byapiye nyene hariya nyene iyo vyaje hariya hejuru nyene muri bo umva nyene kuvana nabo nyene ntibabifashe neza jewe nagira nshimire urana nka Bantu Boy nk'akarorero Bantu Boy hari ibintu batokora Bantu Boy barakurikiye abaririmbyi babo gushika bavuyeyo urazi ko Big Fizzo yashira ntuze amantuze link yabajya ba Double J nabakiri kuri ntuze kuri story no kuri stati nivyo yagumye abikora bien ariko jewe umenye ko nabarunukira stati nta kintu na kimwe bavuga link nta kintu na kimwe bavuga nta kintu na kimwe bapostinga ariko kandi aloke navuye nta kintu na kimwe nononye kandi nabona nabononeye kubera ko nta mahera menshi novuga ngo y'umurengera banshizemo ko nta bintu nyene byinshi nakoreyeyo
ariko nayo Bis- narashimiye ko okay, so bisigura Clement waratanze impamvu itumye kandi wavuga ati jereka basi ndababise kubwira nyine haboneka amahoro muri label haboneka ariko umaze kugenda bo baca biha intumbero yo kuca banakuzimya muri make. wala ubivuze neza cyane uko nyene natanze amahoro kuko jewe n'amakuru nari mfise Satbi na Ben nahise ntibateka ngo bishe niko bavuga mu Kirundi umva barabana nabi nyene kubera jewe ariko jewe menye ko Satbi yari yarambwiye ko afise umwana akunda nkishikayo yarabimbwiye ati je ndafise umukobwa nkunda ariko kweri nyene yarananiye nako nagira mbwira arambaza ati mbwira kode yamwe bw'abakobwa iyo umukobwa nyene ariko arakugara ko basi nokuri ambwira ndamukunda sana rero indoto ziwe zimaze kuba realize nyene umunsi waraje bon ndabishimye kwa Satbi nivyo byari muragishinga yaramukunda sana chambona je rero bisigura yuko mu mistari Satbi yakoresheje kugira aronke Bernice harimo iyo wamufashijemo. yeah Tubandanye. Ego kandi naramuhaye amakuhaje cane Okay. Hama ku bantu bari bumvise indirimbo Clementine Kevio yarakoranye na Dr. Cloud ku batayibuka ni ngaha anye amacu tubandanya n'ibindi bibazo twe turaruhutse. iri album yiwe yari yitwa ibintu rero album yiwe ikibalance uwo munsi nyene w'indirimbo yiwanje aba bajya ijya timu yanje yari no muri timu yiwe nyene barajuragika arabura ico fata nico bareka ariko barakoze ibishoboka vyose kandi abashimiye Kuko ndabizi mu bantu bakunda kusharinga ama links ya Empire Avenue hari ariyo groupe ya WhatsApp ya Team Satura niyo link zose bakunda kuzisharinga I do remember nari ndayirimo nubwo mu nyuma nanje nahavuye ndayikugwamwo kubw'impamvu za Satbi gusa ndavyibuka neza yuko bimwe ndavyibuka n'ivyavugiwemo so ndavyibuka bimwe na bimwe ariko so bimaze kugenda uko onye waragerageje kuvugana na bamwe baza ati waye mwabikoze uku canke waye vyagenze uku oya navyo nabajije donc je navuze ati reka nkora ivy'iwanje ariko nyene burya jewe sinsanzwe ndi umuntu w'amahane nyene ngo nshire ibintu hejuru cane nabitwaye bukebuke ariko sinari ko batsinda kandi sinoca ndababuza kandi ari ishwa yabo urumva noba ndiko mparanye wowe ukora ivyawe vyiza abantu babikunda ukwawe nabo bapanga ivyabo ukwabo nuko nabibona kandi birumvikana none unye umuziki tuvuga ati Clementine Kevi urimo canke urimo ushaka gukora nka business canke urimo kugira nyine uvuga ati ni impano yanje ndawukora kubera ndawukunda nubwo vyogenda neza nkawukuramo izo nyungu canke sindazironke so ariko umuziki nzobandanya ndawukora uhagaze kuri no mwanya aho magaje umuziki niwa nyungu niwagira ico nyungu yenzo bishima ariko polo momo ukuntu ndiko ndabikora nyene sivuga ati so sishobora kubiheba ndabikunda ndafise nubwo biri uko ndafise abankumbura umva ndafise abankumbura ndafise abakimotiva gushika uyu munsi ndavuga ati mu bagukumbura na jewe ndimo merci ndavuga ati nubwo biri uko atumwe akanumwere vraiment nabaye ikintu gishasha nibambaza nzabwira ati genda murabe nashite ko ibintu byo sino ariko nibagiye umuziki nawe urabizi ko usaba uburyo bwinshi butari bukeya ndose umuntu dukorana akavuga ati ngomba kugushigikira nogaruka neza cane ariko ikintu no kwemera sinshaka management ijya iri official nyene ngo biri official nyene ngo duhamagara aba journaliste ngo dusinyanira ama contrat bon ivyo navyo nkishaka urakeneye umuntu yo gusupportinga yo gufata mu mugongo agashigikira umuziki wa mugabo apana za management twadusanzwe tubona ko I think muri sinzi ko abantu babitahuye ndabitahura ndashaka umuntu afata mugongo mu mpanuro uko nkwiye kubikora
nyene urabizi nawe uri wenyene urabizi biba bigoye kwigira inama mu bintu vyose biba bigoye. Impanuro ndakeneye support y'impanuro, courage ya namani reka ya n'uburyo birumvikana. Amakuru ruhande rwa media yo mu Burundi yoyo uyivuga kwiki? oya je vraiment ntaco ndabavugako kuko je amaradiyo je bahora bavuza indirimbo ziwanje amwe amaradiyo amwe nivyo barazivuza bahora barananyemvita ngende mu ma emission sindinda no kubarondera mbere iyo nsohoye indirimbo je baramamagara peut-être bari muri bamwe nyene baba bankumbuye. Ni connexion icitse cyangwa imeze gute? Nariko ndakubwira ama media nta kibazo sinzi ko ariko uranyumva. Okay. Navyumvise. None ntubona yuko uronse nk'umuntu yovuga ati ndashaka ko dukorana na Clementine Kevin ariko ntibibe official yuko ariho hava za ntandaro z'induru usanga abaririmbyi bavuga ikintu runaka n'abantu bari basanzwe bakorana, ntabwo nawe byava bigukwegera mu nyuma ugasanga mu nyuma hajemo ayandi majambo atari ngombwa kandi mu gihe mwakwanditse bikaba official ariho uba uri bien sécurisé. Kenshi na kenshi ibintu biba biri mu nyandiko ntibanabikurikiza ndakubwira ntibabikurikiza ahubwo niyo hava induru ku bakunda induru. Je nta nduru nshaka nje ituma nta contrat nkeneye umuntu azovuga ati ngenda supporting uva ushika aye bimera ukuntu mu bwumvikane bwacu nyene ariko ngo ibintu bifu ya navyo nshaka. Nko kuri twebwe dukunda umuziki wiwawe, twebwe ku bafana biwawe, ni igiki wodusezerana kuri no mwanya nyene uvuye kuri no live ibintu twokwitega mu nyuma ugiye kudukorera kuko tuba dukumbuye vibe yawe, tuba dukumbuye video cane kuko uri umwe mu bakobwa b'abarundi iyo basohoye video nka jewe ndiko ndaraba video zawe ndaryoherwa. Uba usa neza, uba wambaye ukaberwa, ufise umubiri mwiza, ibintu nk'ivyo onyene umuntu aravye na video kumva nyene araryohewe tu. Numva rero heze rero nk'umwaka amezi 10 ata video yiwawe nyene biradustress ukuntu. Kintu basezeranira umwaka uri mu guhera ariko ntuzohera ntari ku indirimbo nyene muri bamwe nyene bankunda sino kubera ko ndi certain ko nyene umuziki wanje utazogenda gushika kure cane. Sorry kuvuga ucumengo ndaciye intege n'abashigikira ibikorwa vyanje bake bamwe bake mfise abagukunda nta jambo na rimwe bavuga ngo riduce intege. Sawa isanzure. Okay, uyu mwaka ntuzohera ntakoze indirimbo shasha ntaguciriyemwo sinzi uwavuze ivyerekeye ya collabo ya Nadia na Alvin Smith ko afise ibintu ashaka kuyivuga ko je navyo namenye nawe turashobora kumuha umwanya tukavyumva canke nimba bidakenewe naho tukavyihoza. Arashobora kuduga ko yamanutse kubera connection gusa ikintu kimwe nokubwira twebwe reka mvuge mu izina ry'abantu dukoresha TikTok hanini y'abantu dukora zino live tuba duhari ngaha anye umuririmbyi wese tumaze kutubwira ati ikibazo ca promotion iki niki ko gushika ino saha abarundi bakoresha ino mihanda ya TikTok ni benshi abakora challenges zigiye zitandukanye barahari pe. Anye turafise nka bamwe bafise amazina akomeye cyane kuri ino mihanda ya TikTok. Turafise Daddy Wizi numwe mu bantu ba promoting bakora uko bashoboye kose igikorwa cy'umurundi cyangwa umurundi kazaba yasohoye arakora uko ashoboye kose akagishikana na wene kubamukurikirana no ku bandi bazomukurikirana. Turafise n'undi yitwa Kenzo barakora uko bashoboye kose kugira umuziki wacu turabe yuko twebwe turabantu bo ngaha niho duteramira. Bisigura yuko muri no community turiko turubaka
turafise ikintu cyo gusapotinga umuziki indundi kuko dushaka kubona ku yindi ntambwe natwe tugize ikintu duterereyemwo turafise n'abandi benshi bagoreti n'abandi bagiye batandukanye ndetse nimba ukoresha TikTok uzogenda ubabona na bamwe bamwe na live iwacu twanazikoze nk'ubunye tuva ngaha anye ikiganiro ejo uzoca ugisanga kuri YouTube channel yitwa Extra Info Media hariho n'iyindi ya Swag B tanagisanza onye hari uwundi twa Lydia wa mama hariho ba Nusra Nubaso n'abantu tuba dushaka kugeza message y'abaririmbyi bacu ku yindi ntambwe. Merci beaucoup Alvin Smith numwe mu baririmbyi b'abarundi batahuye igikorwa cy'iwacu baradufata mu mugongo tukiri hasi aravuga ati reka ndengera izina ry'iwanje ariko fashe bano bantu kuko ndabona vision yabo iyo bariko baraja ni ibintu dukeneye cyane so numwe mu bantu nawe dukunda cyane nuko bimeze so sinzire ko inshuti ya bose yamaze kugaruka atubwire ibya collabo ya Clementine Kevin hamwe na Alvin Smith numvise arico yari nibaza ko atabizi reka ndamwungane jewe acavuga araza kuvuga ko abizi reka ndavuga ngene je collabo yagenze naduze je na urufa urabitubwira raco sawa oyo mugabo umenga umunigiye mu menshi oya reka mbe ndabivuge Alvin Smith je ndamukunda ndamushimira kandi cyane gose Alvin Smith anytime yambwiye ego nkuko nyene ubivuze wewe Alvin Smith yambwiye ati Clementine wewe twarakunda ibikorwa byawe ndumwe mu bahora bakunda ibikorwa byawe atariko ndabazwa no kungene wagiye urasubira inyuma ndipfuza tutaravuga na contact we niwe yanyandikiye ambwira ati ndipfuza gusubira kubona wagarutse muri music ndambwira wow ntitwatevye twaciye tuja muri studio turakora harafashe umwanya atari muto wica turakora na video kirasohoka nta birenze ivyo oya uranzi ibiji raba rero uvuge rero nshuti oyo mbwiye ati nshuti hora ntuvuge reka simvuge nacu nibo hapana ongea none ko wari wamaze kubiduza ntubu umugabo ni iryo muto oya sister nubona ko yaciye avyanga iyo ni signal rega oya bivuge nta na kimwe bivuge na Alvin Smith ari ngaha aye mana tukira urumva genius sister arageze nyene anapata jina fresh Alvin anamjua kwa Alvin atajua umuntu acha avuga ati sister dukorana karirimbo sister kamuvimbia Alvin hawa cyane kabisa Alvin asharavuga ati umukobwa jira musavye kulabara inyuma aranyereka inzigo ibitu birefu ahubwo rero acha tubwiza ukuri impamvu yari yamenye collabo Alvin biramubabaza abamunyuma bawe cyane kari nyuti oya na Alvin yavuze ko ibintu cyutari karavuga ko ari ukuri nivyo ariko ntikwari kumugaraho oya notitagut Alvin Smith nawe urabizi kera nyene ntitwagutahura niwatire nonyange ndagukunda wari wavyimvye urutwe wari hiti Alvin Smith urabibona kijya gihe ureka cover yasohora namwe murazizi sinokurirwa ndasubiramo murabizi ariko nubwo biruko yarayifise kandi si jewe nifatira ingingo ico naco mukimenye sije nifatira ingingo ngo ushaka collabo n'uyu umva nari muri management kandi sinzi uko bakora kandi nyene nari nk'umuntu nyene araho nyene barambwira bati harageze ko dukora ibi tayari turagiye muri studio umunsi n'uyu nashobora kubabwira atoya ntaragera uyu munsi sindi dispo uri ufise umwanya ryari twagenda ariko nta mwanya wari ukiri muri Empire nari nkiri muri Empire nimba wari ukiri muri Empire na Nuzenya na Nshuti akaba yarasanzwe azi ibikorwa bya Empire kuno bikorwa gute avuga yuko ari wamugaye ko canke Alvin ngira yoba yari guca muri management yiwawe ariko rero ikibazo cabaye sinayambwiye Nshuti ntashaka guta kwa makosa anajua gisi management zinatumika baciye bana kwa makosa yakoze Genius Alvin niwe yivugiye nkuru jewe sinayo kuri muri management niwe yivyivugiye kandi
yabivuze n'akababaro kenshi cyane kuri social media atavuga ati jewe ya mukobwa nari hose je nzomuha collabo ndamuduze ndamufashe. Iyo collabo bakoze ni collabo Alvin yahaye Clementine kugira ashobore kugaruka muri game neza. Biboneka ko inzigo Clementine ndamuzi nanzigo avise, ariko inzigo yakoreye Alvin Smith yaramubabaje ituma Alvin Smith amusubiza ineza. Eyo yarakoze kunsubiza ineza, ndamushimiye Alvin Smith, ndamushimiye kandi iyo geste narayikunze, yarabimbwiye. Bon, ndavuga ati nubwo biruko sinenze ko byakubabaje, ariko unyeretse umutima mwiza kutavyegereje umutima. Nuko Okay, kaduha umwanya abandi nabo niba bafite icyo bavuga. Daddy Wizzy, King Nay, General Security. Lavash mbwa wewe navuga yuko ngo ati ngo wowe watinye wiyumvira yuko ngo ashaka kukurya. Eske niko wabibona? na management n'abantu benshi baba sponsor ndakunda cyane kutabikunda, kuko ariho bamwe aribyo baba bashize imbere. Ndavuga bamwe si bose, ariho n'abazira urwikeko na Alvin Smith yabaye umwe muri yabazize urwikeko. Ofete wowe wabihungira kure. Yego. No, muri Empire Avenue byoba byarabaye mugasanga umwe muri bo hari uwo bayarashatse, iyo yarashatse uyo yaragusavye iki mu bintu nk'ibyo. Oyaye. Aho ni mukuri? Ndi mukuri kuko nitwavugana ndafise ukungene ndi kumwe n'abantu benshi ndireza bava cyane simvugala, byari kutugora ngene dukominikana gushika aho dushika mu buryo twavugana ibintu nk'ivyo. Okay. Alvin Smith akaba avuze ati ngo yo kwishima cyane abonye mukoranye Natasha Oda. Kakije bebe naco gifise umubiri mwiza wa bien, murasha mu fitting a fresh video yosoka isukuye pe. Ase n'ijwi ryiza. Agenda kunda kura ama video cyane. Niwumva ofete gusa ku ma video y'abadada sense cyane ari ukuntu mubikora neza. Narifiza akabazo. Go on. Sister wanje amaze gukora collabo na Alvin, ni igiki ciyongere mu muziki wiwe, ni igiki cyagabanutse mu muziki wiwe. Aduha umuco kubera n'abari ngaho bashaka gukorana na Alvin Smith bumve power yiwe. Merci. Ndafise kandi kabazo ndaza kugaruka. Ndamwica sister. Nta kintu na kimwe nahomvye, ahubwo narungutse, kandi narungutse cyane gose kuko twatanze produit nziza. Ijya ndirimbo iraryoshe cyane, naronse feedback nziza cyane, abantu bambwira ati wow, indirimbo iraryoshe, nshobora kuryama nayumvirije. Urumva ibintu ngene biryoshe kumva. Antuka abantu bayakiriye neza, kandi irafise aho yanshikanye nyene, nuko nyene babigoye gutahura nyene, kuko gusigura, kuko jewe sinzi ngene basigurira mu gihe muto bamwarambonye ku stage ngo ngiye kwiperforminga, ariko jewe ubwanje ndafise ico impinduka nabonye. Ikindi kibazo je mfise nuko kare batubwiye ko management wayivuyemwo kubera ibitsure kutabana neza na Bere. Tavuye kuri reka dufashe abandi. Yego Alvin. So ni gute wowe wavuyeyo iyo action imaze kuba, ariko tukaca tubona kandi undi mwigeme araje muri label, ariko ico gitsure nikihabi. Why igitsure cyabaye kuri wewe kitabaye kujya mwigeme wundi yaje muri label? Uravuga umwisi miserika, Imana imwakiri mu buruhukiro bwiza. Bari basanzwe bazinanye, ariko kandi ahubwo kandi we yarasanzwe ari umwe mu nshuti y'Satbi afise za hafi cyane. Rero we yabona ati ntaco bitoba bitwaye, ariko uyu nyene yaravuga gukandamiza nyene, kuko yabona nanje umva cyvyumva.
bari basanzwe bazinanye basangira byinshi urabyumva nyene basangira byinshi urumva kandi je tutashoboye gusangira ikindi naco nogufasha kwishura kuri ico kibazo naco utasanzwe azi ubucuti bwa Miss Erika na Bernice bari bafitaniye bari burengeye ibikorwa bibahuza utanibagira ko bana abantu ego kandi ikindi je no kwibaza kuri ico kibazo kumbure Bernice yashobora kubabona Clementine Kevin nk'umuntu akizamuka ariko Miss Erika yarasanzwe afise izina ryiwiwe yarasanzwe yarubatse izina so harajamo n'ikintu cyo kumwubahira izina ikintu kitigeze ashobora kuba atigeze akora kuri Clementine nuko je ndabibona ariko sinzi ko ariko kuri gusa cyo urabizi noneho ubucuti bwa Bernice namwe na Miss Erika nuko nyene Jesse yarambwiye ati gerageza mwumvikane gerageza nanje sinari ku byanani nuko murakoze nibaza nta bindi bibazo bisigaye sinzi nka Sadi inshuti vivongea hapa tu tuongee wa familia acha sister tumwache hapo ni fresh abandi babazi je naye jiji no mujyanira ko birabizi mwemwe ndabizi nagira ndamubwiye gusa ko ndi berserere wiwe kandi uno musi ndaza kujya ubugari kandi no musi ko muza kujyana nande kuko umenga ari jambo ni berserere wanje ndaza kujya ubugari wiwe uno musi okay